Amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mwese mwahisemo gukurikirana ino mboneshakure yacu y'Ikirere Media. Kuri mikoro muri kumwe na jewe Bismith aka mwana w'ishamba gisucinobera umuravumba vyanka ndondera n'andi mazina menshi agiye atandukanye. Ubwa mbere reka mbanze ndabashimire ukungene ukomeza kubandanya mudushigikira kuri uno muryango wacu w'Ikirere Media, nongera ndabasaba kubandanya musangiza ibiganiro tugenda tubashikiriza kugira ngo muze murabisangiza abandi bigende bishika kure ahagiye hatandukanye. Uno munsi tukaba tugarutse ku makuru ariko aravugwa mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Ano makuru akaba ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Tugomba tugaruke ku ijambo umukuru w'igihugu cha Tanzaniya Mama Samia Suluhu Hassan aheruka gushikiriza inyuma y'amatora. Turaza kuvuga no ku majambo mu president wa Kenya Ruto yashikirije ku bijanye n'ayo matora aheruka kuba mu gihugu cha Tanzaniya. Tugenda tutabarambira tugenda ku mwanya wa mbere, umukuru w'igihugu cha Tanzaniya Mama Samia Suluhu Hassan amaze kuraba ivyabaye ndetse n'ivyononekaye ku munsi w'amatora ndetse n'inyuma y'amatora mu gihugu cha Tanzaniya. Ku munsi wa hirya y'ejo yarashoboye kuvuga ijambo ry'ihumure ndetse ijambo abwira abanyagihugu bose muri rusangi, aho yashoboye kuvuga ati ndahojeje imiryango yabuze canke inshuti zaburiye ababo muri irya migumuko iheruka kuba. Yongera agirira ikigongwe ugwaruka rwose abagirijwe n'ivyaha vy'uko boba baragize uruhara muri irya migumuko, yisunze yuko benshi yasanze arugwaruka kandi aca aravye asanga boba barahenzwe n'abagiye batandukanye. Aravuga ati igihugu cubakwa n'ugwaruka, ati nta mpamvu n'imwe yotuma ugwaruka tuca turuhereza mu busho kandi aribo Tanzaniya y'ejo hazaza. Umukuru w'igihugu cha Kenya Ruto aheruka gushikiriza avuga yuko ata gihugu na kimwe demokarasi imaze gutsimbatara yaho umukuru w'igihugu yashobora gutsinda amajwi 90 canke 90 n'ayandi 97 canke arenga. Aho ca twibaza tuti kubera iki abivuze kuri Tanzaniya atashoboye kubivuga ku Rwanda canke kuri Uganda, kandi tuzi kw'ivyo bindi bihugu bitsinda ku majwi anga yababa 99 canke narenga. Ibi biraca bitera urujijo abagiye batandukanye, bagaca bavuga ati none ni kubera iki President Ruto inyuma yo kubona Mama Samia Suluhu Hassan atsinze ku majwi yagera ku bice 97% aca abivugira kuri televiziyo yitwa Al Jazeera, aho yavuze ati nta gihugu na kimwe demokarasi imaze gutsimbatara woshobora gutsinda ku majwi ashika 90. Ati ivyo ni ibintu bitumvikana cane. Tumenyesha yuko ibihugu vya Uganda, Tanzania, ibihugu vya Uganda, Kenya n'u Rwanda ni ibihugu bisanzwe bikorera hamwe. Iyo mpamvu usanga badakunda guseseranira agafu. Dusubiye inyuma gato, igihugu cha Kenya igihe Ruto yitoza agatsinda, hari amajambo mesi yavuzwe yuko yoba yivye amatora. Murazi neza yuko
habaye n'imigumuko mu gihugu ca Kenya. Bamwe bacavuga ati none irya migumuko iba abantu bagapfa bakaraswa ntivyerekana demokarasi. Ati uyu mugabo baramuraba neza, aya n'amayeri bakoresha kugira ngo basamaza abantu, kuko uriko uraraba neza William Ruto nawe nyene aridogerwa cane n'abenegihugu bo mu gihugu ca Kenya. Mu Rwanda hoho nta vyinshi, bisanzwe bizwi yuko badafise uwo bahangana, ni nayo mpamvu usanga ariko aratsinda ku bice 99, ariko ntihagire umuntu atera amajambo ngo batsinze ku majwi menshi. Katubashimire mwebwe mwese mufata akanya mugakurikirana ibiganiro tuza turabashikiriza, twongera tubasaba kubandanya musangiza ibiganiro bigenda bica kuri ino mboneshakure yacu ariyo yanyu Ikirere Media. Natwe turabasezeranira yuko tutazohengeshanya kubandanya tubashikiriza amakuru agiye atandukanye avugwa haba mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu cacu. Naho ubutaha murakoze cane.